Turabaramukije mwese abakunzi bacu, twizere ko mumeze neza aho muri, twizere ko muguwe neza. Hariho abadukurikirana bari Burundi, abadukurikirana bari mu Rwanda, ndetse n'abadukurikirana bari hanze y'igihugu canke ya kontina ya Afrika. No kuvuga turabashimiye buri munsi ngene mubana natwe. Abatagira subscribe kuri channel, nimba ari ubwa mbere uyibonye, twari twifuza kugusaba ko ushobora kugira subscribe kugira ngo ibiganiro dukora uzi wa mbere ko bigushikira, kuko n'ibiganiro byiza by'inyigisho zitandukanye. No kuvuga ni channel ifise content zifise inyigisho ku muntu wese aba ariko araziraba. Uno munsi rero tudatevye twifuje kuganira n'abakunzi bacu ku bijanye sometimes abantu bashobora kwiyumvira bati mbega amafaranga y'ibihugu ko atandukanye agaciro canke ki bosa depa biravana. Urashobora gusanga amafaranga muri Tanzania, amafaranga y'Amarundi, amafaranga y'u Rwanda, amafaranga ya Kenya, amafaranga yo hanze za Buraya, ukavuga ati mbega ko amafaranga atandukanye. Benshi rero bakaca biyumvira ngo amafaranga ngo ko hariya ari menshi cyangwa ngo avunjwa mu Marundi amafaranga menshi, akaca avuga ati icoma nkagira donc nkazandaronka amafaranga nk'aya agaciro. Nk'akarorero ushobora gusanga umuntu avuga ati mbebasha fashe 1000 cy'amakenya akivunja mu mafaranga y'Amarundi, uronka Amarundi menshi. Urumva ukaca usanga umuntu arara ntibuca avuga ngo agerageze ngo arabe ingene yoshika muri Kenya kugira ngo azarakorera amahera menshi. Ugasanga umuntu avuga ati jewe nk'Imana ifashije ngishika muri Kenya ni buri nima nk'igihumbi cy'amakenya kivunjwa amahera 2020 na bingahe by'Amarundi, akaca avuga ati jewe ni buri nkoza akazi nkaza ndinjiza ni buri nk'ibihumbi nka 30 ku kwezi. Kavuga ati ndo mfise nk'amahera ashika umuliyoni w'Amarundi canke iki canke ibihumbi 900. Akibagira yuko memema ntanza karoro kuri Kenya ariko n'ibindi bihugu usanga kumbure amafaranga yabo bijya bita ngo arusha agaciro ayiwacu. Nivyo shaka tuganire ko uno munsi mu kiganiro kigufi kitamara umwanya munini kugira ngo mse n'umuntu asobanura ibintu bijanye n'ivyo vyiyumviro. No kuvuga amafaranga the more aba expensive, agaciro kayo kaba hejuru, no kuvuga n'ubuzima bw'ico gihugu nabwo buba buzimvye. Ntushaka gukora muri Kenya cyangwa ntushaka gukora mu Rwanda atari yuba, ni ngombwa aba ari yuba. Ntushaka gukorera mu kindi gihugu utahi wanya, ntibishoboka. No kuvuga amafaranga uzoronka umenye ko the more uyaronka niko uyakonsoma, ubuzima bwaho buba buzimvye. Nk'akarorero nk'akarorero East Africa, muri East Africa Kenya ni ifise amahera azimvye, kuko ugiye kuraba urashaka gusanga igihumbi cy'amakenya kivunjwa 2028 by'Amarundi canke arenga canke bivana n'amadolari nyene abagenda hindagurika. No kuvuga ugashobora kuvuga ati mbebasha nk'ubu mpoze hariya mbayeyo ntaje notanda umutunzi. Ibyo vyumviro sivyo, kuko siko bimeze. Ndaguha karorero, ushaka gusanga mu Burundi umuntu ahembwa umushahara w'ibihumbi 300 ku kwezi, ariko ugasanga avuga ati aya mahera kumbure ni makeyi, uyapangamwo uyafatamwo bisi uyafunguramwo ibintu nk'ivyo ni make. Akavuga ati no je nko muri Kenya nk'akarorero no hembwa menshi ko amahera yaho ari hejuru. Ariko nagenda kubwira yuko uko ubyiyumvira siko bimeze. Mu Burundi nk'akarorero ni mu mukate, reka nakarorero ntanze, ni mu mukate ugugwa amafaranga 1000 nakarorero ntanze. Muri Kenya ushobora gusanga umukate ugugwa amafaranga 50. Niba bisi mu Burundi ufashe bisi y'amafaranga 400
canke amajana 450 canke amajana 380 biravana. Ushobora gusanga muri Kenya ufashe bisi y'amafaranga 50 canke amafaranga 100. Niba mu Buganda bavuga ati amafaranga yahari hasi nta gaciro afise mbere paraporo ya mahera yacu n'amarundi ari hejuru kurusha y'u Buganda, ukavuga ati telefone nguze muri Kenya 10,000, mu Buganda ndayigura 20,000, 800 nk'akarorero cyangwa amajana 350. No kuvuga the more amahera aba menshi niko ibintu biba expensive, niko ibintu bizimba. Rero muri make ntiriwe ndateba cyane, igihugu cyose uzojamo ugerageje gukompara, ubonye amahera yabo azimvye, ubuzima bwaho nabwo waba buzimbye. Ntucu utangura kuyavunja mu marundi rero nk'ubungo shikanye mu marunda yangana uko kwanze uzoshikana mu Burundi nibyo, none buba ubayeho gute? Inzu ntuyiriha, inzu urayiriha ubayemo, uriyunguruza, urariha amatara, urariha internet, urariha byose. Rero ugiye guharura uzosanga atatandukaniro na rimwe ririmwo cyo kuvuga ngo amakenya ngo razimvye, ngo amarundi ngo razimbutse, ngo amagande ngo ari hasi, ngo mu Rwanda ngo mararazi. Wapi, ntatandukaniro na rimwe ririmo, kuko ugiye kuvunja ayo mahera yo muri ico gihugu ukaraba ikintu uguze, nimba ikiro cy'umuceri hariye muri ico gihugu ukiguza amahera 100, uzogenda urabe mu Burundi uzosanga uri kugura 2,000 n'amajana ngahe n'amajana 2 canke bivana. Ugiye kuvunja ukasanga ya mahera arangana. Rero je kubganje nifuza kusangiza ino video canke ino ide abantu benshi bamba biyumvira gutyo, nta tandukaniro na rimwe rihari. Ubaye satisfait urashaka kuronderera mu gihugu cy'iwanyu, ukarondera ubuzima, ukarondera amafaranga, ukarondera akazi, nta tandukaniro rimwe ririmo ku buzima bwo hanze n'ubuzima bw'u Burundi kubijanye n'amafaranga. Amahera namwe uretse gusa itandukaniro aho riri mu bihugu bya Buraya cyangwa za Amerika, niho hoho hariho amategeko y'imishahara yaho bavuga ati no muntu ntashaka kujya munsi y'amafaranga kanaka. Ni kuvuga aho harimo itandukaniro, ariko ibihugu bindi bya Afrika hehe kuvuga ngo iki nico kimwe, nta tandukaniro na rimwe ririmo. N'ibyo bihugu mvuze bya kure usanga naho ubuzima bwaho buzimbye, usanga amafagitire aza ku musho w'ukwezi ari menshi, usanga amahera yose kuziganya ni makeyi, habwo bakuganya namwe ibereye mu gihugu. Rero nuko bimeze, iyo niyo ide cyangwa nico cyumviro no munsi nifuje kubasangiza. Reka nabashimire rero kubabanya nanje, ndababwira ngo mwakoze cyane. Abatagira subscribe sho kudufasha kudushigikira, kugira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizame bashikira buri munsi. Nimba iyi video ikuryoheye ashobora kuyisangiza mugenzi wawe kugira ngo nawe ashobora kumva icyumviro nk'iki, kumbure nawe yaragikeneye kugira icyo acumvise ko. Murakoze cyane, Imana iba heza.